je na Sammy ntabwo dukundanye aya baratuyenda ko vyema we na Sammy ntabwo dukundanye kwivugana ubwoba ubuja mane yanci none ndabivuga iyo nkashaka kubihura kubera ndazi bizobona abantu benshi batandukanye kimwe gusa mumve ko je na Sammy atakina kimwe duhuriye we na Kanyana mubanye gute by the yo tubanye neza n'ukuri Kanyana Kanyana mubanye neza kwe Yesu Nego mengo ubivuga nka menga watumwe je Kanyana tubanye neza nitwo gufiki Sammy yes ayibonye kumbuka mane yanje ya arabiti na Kanyana yuko jewe twibaniye neza abutumwa kuri Alvera Muhimbare yumve ko nshaka gukorana collabo nawe kandi arabiti ko naye musavye kuva kera naye musavye rero avyumve ariko byongeye kuvuga ubugira kandi araba bikorereko namwe munanshikire ngira ngo Alvera nasikia mubyo shikawe na Sammy mukaja mu rukundo nene urumva bishitse biba byashitse nese umungu nanje nkawe umukobwa nasikia hari cyo mutumba uya urumva byoba byashitse ariko ubu ntabihaye ngo ni wasubiriye Kanyana mungu wangu aya kweli natekereza jewe kweli nta Kanyana nahisi yose yovaho ijuru naryo rikavaho isezerano ryiwe rizohoraho ibihe byose kuko umwami azontabara sinzomara habe namba intambwe zanje yazaguriye inzira sinzomara habe namba zohora ngenda Oh, yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. Oh, this is Lloyd TV in the place. You know what it is? Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Hamda kugira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira abahitumeka kuri micro ya Lloyd TV. Where is the gentleman? Like and comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman ni watuma image ibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ndakubutse neza ko cyo kumva kuri micro Ishopo Radio. So promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira beho umwana habanza kubaho papa mbega wewe wari kubaho atapapa ikadani byari gushoboka yes uno munsi rero natembereye umwe mu bigeme cyangwa se abari muri rindikazi by the way asanzwe aririmba idirimo mpimbaza amana inyuma y'ivyo akaba asanzwe anakina movie nyuma y'ivyo akaba asanzwe ari mu rukundo na Sammy niko byavuzwe niko nabibonye turaza kubimenya ngaha yakana cheka chukua micro apenda gucheka ni vitu gani umeze neza nimeze neza amakuru ndamahoro by the way napendeza sana bakuzi ba TV yambaye agashapo nyene ako gashapo you look so good by the way yambaye agasaha kameze neza iyo saha ni iPhone na ka MacBook ndani harimo logo ya iPhone by the way uraberewe sana merci urakunda kubegwa you know Yarakoze cyane. Yetskiri ngaho nyene ndashaka ndamukiza abakozi ba Lloyd TV mpambaza ati mumeze neza cyangwa se abafana bawe by the way babafana bawe kuri Lloyd TV bagati mumeze gute mumeze bien. Ndabaramukije cyane abakonzi ba Lloyd TV nibaze ko mumeze neza. Nanje ndabakunda cyane. Murakoze. Kabisa. Inyuma gukina inyuma yo kuba urumuririmbikazi navuga neza yuko uri kuraza kwindi mpwemo yo gukina cinema. Mu misi yeze haravuzwe amajambo menshi hagati yawe na Sammy ariko turaza kubigira koko mu nyuma ndashaka kwanza tubanze tuje ku mpano yawe navuga neza yuko ya gospel mbega uno munsi ni Sandra ameze gute muri gospel ni Sandra ahagaze gute muri gospel navuga yuko no munsi aho ngeze uko magaze ibintu bimeze neza ndabishimira Imana ibikorwa bitera bifata indi ntambwe rumwe mu bantu bavuga neza yuko bakunze gusohora video iri kumwe na audio navuga neza yuko bakunze gusohora indirimbo avec video
novuga bigora benshi. Sasa Sandra nirihe banga akoresha by the way? Ibanga nkoresha akenshi nuko mba ndi hafi y'Imana kandi ikindi naco ibikorwa si by'iwanje nye n'ibikorwa uwantumye kubikora aracinzira kugira bigende neza. Wagutumye neza Kristo. Ariko hari n'abandi baririmba gospel usanga kugira bakore video abibagora cyane kugira aho usanga ugasanga afite indirimbo zitanu ariko nta video nimwe afise, ariko wewe ukunze gusohora audio avec video ugasohora indirimbo isa amasanamu ku buryo abantu batangura kwibaza ati ushobora kuba ufise management iri mu mpisho abantu bataramenya by the way. Navuga ko ata management fise. Nica kindi nyene nakwaretinye n'ibikorwa aratsikungena bigenza. Abandi nabo birashobora kuba bibagura nkuko nanje bingora. No kuvuga yuko igihe cabo ntikiba kiragera. Hanini cha tuguma ku mavi kugira ngo ibikorwa byacu ko tuvyifuza tubisengere cyane. Hama turonko kungene tubikora neza. Abarimvye barimba indirimbo za sekira baravuga ko umuziki ugoye gukora by the way. Mbega abarimvye ba gospel nabo barashobora kuvuga yuko kuririmba gospel bigoye. Biragoye. Like slago biragoye cyane. Ndetse no kuririmba n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe dusanga bigoye. Ikintu cyose gitwara amafaranga kiba kigoye bene data. Ngiye rero nka bene twebwe taba tuyafise. Numva ko bigoye. Biragoye. Ariko simbona ukuntu bigoye kubera ko video zawe ziba zifise quality, ziba zifise amasanamu ameze neza. Kuvuga ko bigoye muri aka kanya sishobora kubitahura bye kuko hari benshi kuko nayivuze baririmba indirimbo ugasanga barabuze uburyo bwo gukora amasanamu. Ariko je nahise amakuru ambwira ko ufise management yo mu mpisho. Ari bagukorera y'amasanamu. Wapi na management mfise je. Ariko nyene aba diaspora tabakuje abavuga wabampa bashaka aba diaspora je nibaze yuko nabashaka aba diaspora tubandanye no kuvuga je na management fisi ariko ahanje hariho abantu bafite umutima w'urukundo bashobora kuba bavuga ati ibyo mwana ndashobora kumuterera 50,000 200 ndashobora kuba n'umuterera audio n'ibyo ugasanga nyene biriko biradusuvena bigatuma ibikorwa byacu bitera biriko biraje imbere nawe ubundi ntibisigura ko tuba dufite management. Niye mpamvu nyamukuru yatumye uhitamo kuririmba gospel kuko abenshi baravuga ko gospel ata amafaranga ariyo mu gihe benshi baja kuririmba bashaka amafaranga. Mbega muri uwo mwanya just ni kihe kintu cyatumye ushobora kuririmba gospel kuko hari benshi bajayo bagiye kurondera sound kugira ngo akore ijwi neza ejo agaca bihindura agatangura kuririmba indirimbo novuga two kwita inzabisi. Niye mpamvu yatumye uja kuririmba gospel? Impamvu yatumye naririmba gospel cyambere no kubera nkunda Imana kandi nimbeshejeho. Ego nabo bandi baririmba itari mpimbazamana babeshejeho n'Imana kuko niyo yaturemye, ariko harabaho amahitamo mu muntu kavuga ati jewe ndashobora kuba no kwiga dufate nkiga langue ubundi nakavuga ati je nanje ndashaka kwiga paramedical. Numva ivyo bintu biratandukanye rero amahitamo y'umuntu aba ari muri we. Jewe nahisemo gospel kubera ko nzi ico nahamagariwe gukora kwinosi ni kuvuga ubutumwa bw'Imana biciye mu ndirimbo. Bisigura ko tutazigera tubona wahinduye nguhebe kuririmba gospel. Je nibizigera biba. Nubwo shitani yozara na mukerewe. Gusikse yabaye nini ngo muca muhindu. Je mubazohinduka nabwo ndimo. Kabisa. Apari yo kuba hagoye amafaranga nko wabivuze ati uburyo buragoye bwo gukora video yo kwinjira studio. Apari yo kubura amafaranga cyangwa se kugurwa n'amafaranga gukora ama video yo kuja muri studio, n'izindi zese lago abarimbi ba gospel muhura nazo. Ku giti ciwanje ivyo mpura navyo abari byinshi bibi cyangwa mugabo byiza navyo nyene birabaho. No kuvuga ko havuye kico cerekeye amafaranga hanini nico c'amafaranga kuko ufise amafaranga ibikorwa bya biragenda neza. Ikindi naco turi nko kuri tele tuba turakora indirimbo turahura n'ibibazo bitandukanye turasaba ama location tukayabura. Nyene ibintu nk'ivyo tukicwa n'inyota inzara, ariko
tukavyihanganira. Nivyo. Ku buryo bwo gusaba amakolabo hagati y'abaremvyi ba gospel byo biba bimeze gute? Ndavuga nk'ubu ugasanga wasabye kolabo Alvera cyangwa se abandi baremvyi bari indirimbo mpimbaza mbiga kuranze bwo gusaba amakolabo ku baremvyi ba gospel biba bimeze gute? Ikibazo cyo gusaba amakolabo abantu b'Imana biba bigoye kandi nanje ndabatahura cyane kuko abo bageze saho bo nyene bahitamwe amahitamwe ngo eko ndakwemereye dukorane indirimbo hari aba babajeje bisaba yuko bacako hari igihe bashako bakakwanyira cyangwa bakagusaba amafaranga tayafise tutekereza niyo mpamvu ushobona rero tuguma twikorana twebwe nyene. Kurande gwawe basi nkobo niwe muririmbyi arimba gospel wifuza gukorana nawe bayikora? Bariho benshi nyene. Ndashaka kuvuga nka batatu by the way. Bariho benshi. Nka batatu gusa baririmba gospel. Yene ndabavuga. Okay, wa mbere ni Muhimbaye. Alvera. Why not Alvera? Naracumbaze. Kubera iki wifuza gukorana na Alvera? Kubera ko benshi barimba gospel baharifuza gukorana na Alvera. Kubera iki ku ruhande rwawe wumva ko wifuza gukorana na collabo na Alvera? Jambere nuko ndamukunda. Cyakabiri nuko ari murundi kazi nkanje. Cyakatatu nuko dusangiye ibikoko. Cyakane nta kindi ni ibyo bitatu. Ubundi muririmbye? Ubundi ni Sandinde w'Imana. Sandinde w'Imana. Ubundi ni benshi nyene sinavugira rimwe. Abo babiri mugabo ndumva ari abifata kibanza. Bishitse ukaronka collabo ya Alvera ni kiye kintu yo gufasha muri career yawe? Kino shambere yomfasha. Ijambere kuba yoba yanyimiriye kuko twokora na collabo byo bari ivyiteka kuri jewe. Kigira kandi no mwigira ko vyinshi. Kubera hariho ahageze je ntaragera. No mwigira ko vyinshi bitandukanye. No namubaza byinshi byahageze kugira natwe twumve yuko tuzahagera. Ageze hajya nyine kujya ntambageze ko aradukuriye. Nawe ugeze? Je ndicari musiyo. Uremera kuri musiyo? Yego. Ndavyemera. Sasa imbevuza ko na collabo nawe. Ubutumwa kuriwe basi? Ubutumwa kuri Alvera Muhimbare yumve ko nshaka gukora na collabo nawe kandi arabizi ko naye musavye. Kuva kera naye musavye. Rero avyumve. Eko byongeye kuvuga ubugira kandi araba bikorereko namwe munanshikire ngira ngo Alvera nasikia wema munasikia. Yes, inyuma yo kuririmba gospel umaze iminsi uri kuragaragara mu movie muri cinema aho beshi biyumvira ko ushobora guheba kuririmba ukinjira gukina cinema. Mbega ibyo navyo wabisigura gute by the? Icambere zishobora guheba kuririmba ngo nkurikiye gukina film. Ego ndabikunda navyo nyene ariko sinshobora kwanoheba kuririmba. Uko nkunda kuririmba sico kimwe nuko nkunda gukina film. Biratandukanye. Hariho bambare tigira amahitamu notora kuririmba hari ka film. Ariko kubera ko muri jewe numva n'ingano bikora byose niyo mpamvu nca ndabifatanya kandi n'abantu barakunda ibitandukanye ari gusanga umwe nkunda mu vya film undi nakankunda mu vy'indirimbo. Muri cinema hari amasena mwamwe novuga neza yuko hari bamwe batemera kuyakina. Ndavuga nk'amasena yo mu gitanda. Hari amasena novuga ko bamwe batinya gukina. Mbega ku ruhande rwa nk'umuririmbyi wa gospel na yahe masena bashobora guha muri cinema udashobora gukina bivanye nuko uri umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza urimo indirimbo adashobora guhindura imitima ya benshi? Ikintu navuga nga mu Burundi cyangwa na filme nta bintu mbona bakina birenze by'ibiterasoni ku buryo abarundi batavuga. Ariko par exemple hari nk'ifoto yasirikiye ku rubuga rwa Facebook rwa John K ni kuri page ya John K reka ndabivuge. Ni foto ni post nyine yakozwe na John K aho byagaragara ko Nolask umugabo wa Fanny
yashavuye kubera ifoto ya postinze John K. John K ari mu gitanda na Fanny ariko yari scene ntago byari byanyabye yari scene yo muri movie ni cinema ariko n'ibintu bitagaragaye neza navuga kubakunda Fanny Lavine cyangwa se kubakunzi ba Fanny bega shokora scene nk'iyi uri muri byo gospel Dicho novuga numva mengayo bashavujwe n'ubusa kubera ko icambere Fanny Lavine na arazi byari karakora nakazi kiwe mu gihe ikintu uba uvuga ati je nakazi kiwanje agakora uko ashaka nako bashobora kumurabiramo amanenje nanje aho ngeze je nta bintu mbona ari ikintu kishobora kuba conteza isoni cyo shobora kunteza isoni mu bantu canke cyo tuma abafana banje bashavura ntaco nokora ku ruhande rw'iwanje ntaco nokora nizehe rero sene utokina muri sinema ubwo vuga ati zisene nazo nokina nane nkubona je ndaziyumvira ntazi film kugira ukavuga ati isi film yari yose mpaye hole iyi niyi ntayo no ikibazo numva kigoye ntabwo we wombare ati sene imeze nk'uko nuko woyikina wombare wowe nyine urafise kuvuga ati burya jewe muri sinema umpaye hole iyi niyi umpaye hole iyi ntayo nokina ndavuga nka hole yo gukina uri maraya hole yo gukina just uri umurozi hole yo gukina utwara abagabo b'abandi hole yo gukina uri umusambanyi hole yo gukina mu gitanda muri chambre izo hole wazikina icambere mitse zose uvuze zabaza gukina ndi maraya zokina mborewe zokina ndi umustazi ndi umurozi cyangwa zokina njyamye mu gitanda nta nimwe narakina ariko nimaje imeze gute nk'umuntu aririmba gospel jambo nabimeze neza none ko bidaca bisigura ngo nca mbawe riga nkinye ndi maraya nibyo bisigura ngo jaminduka imaraya cyangwa se nkinye nk'ubunya naburewe nibyo bisigura ngo Sandra araboregwa tuba turiko turigisha ariko hariho nka hall ushobora gukina by the nk'umuntu aririmba indirimbo mpimbaza bigatanga indi image ku bafana bawe cyangwa se mu rusengero aho usanzwe usenga abo bashobora kubibona ukundi kuntu nako baba batahura ivyo turimo ku muntu atahura ivyo turimo abaziti bariko barigisha uko barakina nako bica bija muri servo ngo nivyo mu misi heze waravuzwe cyane ku mbuga aho benshi bavuze ati bakujajinze bivanye n'inyambaro wari wambaye uri kumwe na Sammy aho benshi bataga kuvuga ati ubu Sammy avuye kwa Kanyana agiye kwa Sandra bijya bintu bavyakiriye guteba kuko je suis iri ko wabibonye je kuri jewe mba numva aramahoro menshi baramahoro menshi vraiment kuko naco biba bintwaye cambere Sammy ndamubaha nkuko nubaha abandi bantu kuko ndawe hari ico yamfashije mu bijanye naho ngeze nta bindi bintu tuba duhuriyeko mu misi heze Sammy yaravuzwe mu rukundo na Kanyana ariko no munsi novuga neza yuko ntibariko baravugwa cyane ahubwo no munsi biriko biravugwa ko wowe na Sammy ngo ari mwe mugezwe ngo wakuye ku mwanya Kanyana Jije navyo nzi ngira ngo sinzi je navyo nzi umubano wawe na Sammy uhagaze gute mu kano kanya aho bishi bavuga ko muri mu rukundo navuga ko abantu biyumvira ibintu nk'ivyo baratwihendako je na Sammy ntabwo dukundanye baratwihendako vrema we na Sammy ntabwo dukundanye kwivugana ubwoba ubuja mane yanci none ndabivuga iyo nkashaka kubihura kubera ndazi bizobona bene bishi batandukanye kimwe gusa mumve ko je na Sammy atakina kimwe duhuriyeko inyuma yo gukunda ntacyo muhuriyeko by'urukundo ntago tubihuriyemo kimwe gusa nuko dusangiye by'akazi nta bindi mbega ajya amajambo yavuzwe hagati yawe na Sammy kuri wewe yaraguciye intege canke we yakiriye gute by the way mane yanje jade nyine harimo amajambo yanje intege hapi muri byo gospel ariko hari akantu menga katameze neza kuri image havuye Kanyana ubu naho Sandra umukozi muririmbyi arabihebye agiye ukina cinema by the way namwe majambo yavuzwe menshi
bamwe bayatahura uku ayandi bakatahura ukundi. jewe kuri jewe vraiment nta kintu na kimwe vyantwaye. N'ibindi baracavuga biracaza. Kimwe gusa nuko jewe mbanzi ikiri muri jewe. Hamwe byose kawe na Sammy mukaja mu rukundo. Nene urumva bishitse biba vyashitse. Nese umungu nanje nkawe umukobwa. Urasikia hari cyo mutumba. Uya urumva byoba vyashitse ariko ubu ntabihaye. Ngo ni wasubiriye Kanyana. Mungu wangu. Kweli natekereza jewe kweli nta Kanyana. Ngo Kanyana ngo mukwiye ku mwanya. Mwana yanje. Mani yababona. We na Kanyana mubanye gute by the way? Yo tubanye neza n'ukuri. Kanyana? Kanyana mubanye neza kweli? Yesu. Nego mengo ubivuga nka menga watumwe je Kanyana tubanye neza. Nitwa gufiki. Sammy. Yes, nabibonye kumbuka. Mane yanje ya. Arabiti na Kanyana yuko jewe twibaniye neza. Kabisa. Iyo uri kurakina cinema no kurimba gospel, nike kintu ubona woshiramo ingufu cyane gusoma? Kuririmba gospel. Nivyo ubona ufise cyane gusomba bene. Yego. Niye mpamvu yatumye wumva ko woja gukina na cinema by the way? Navyisanze. Nike kintu gizotuma uheba kuririmba gospel? Kintu coboka avuga ati ndahagaritse kurimba gospel? Ikintu coba bigatuma yuko ushobora guhagarika kurimba gospel. Nuko naba ntakiri muri mubiri. Nakiri muri uyu mubiri no bihagarika. Ho byose nakina kimwe coba kigikora kuri jewe. Kabisa. Isokozi wa TV ndibaza wavyumvise, navuga neza yuko benshi baravuze amajambo atandukanye hagati y'uno mwigeme na Sammy. Hamwe aho bavuze ati havuye Kanyana haje Reka dusezere tubwire gute dusezere. Ndashaka ubwira akajambo by the way ubwira abakunzi bawe like abakunda indirimbo ririmba. Nabwo neza yuko hari abahinduwe na zimwe mu ndirimbo ririmba, hari abakunda indirimbo zawe by the way, hari abagukundira kina cinema. Ndashaka ubwira akajambo kamwe ubabwira imbere ko turangiza kino kiganiro. Ikintu nabarira abakunda kunkurikirana, abakunzi banje n'abakunzi ba Roy TV, icambere ndabashimira cyane kungene munyamitsa ku mitima yanyu. Ongera ndabasaba kwa mamusengera uko amasengesho yanyu ancira inzira, amasengesho yanyu anyugurura imiryango ashitsa aho ntoshobora kwishikana. Byukuri birampimbara cyane iyo mbonye muri ko burandungikira ama message yanyu mumbara ati indirimbo yawe twayikunze, indirimbo yawe yaduhezagiye, biranyubaka nkumva ndishimye. Nubwo bamwe ntaba ndabazi ariko umutima wanje urabishimira. Murashobora kuba munzi je ntabazi ariko ndabakunda cyane. Nongera ndababwira yuko vuba cyane ibikorwa biriko biraza n'ibindi bizoza. Nimucigwe intege n'amajambo mumva aho hanze. Nibaze yuko nta muntu abura ubunyantege nke ariko ntimuze muracigwa intege nayo majambo muri ko mumva aho hanze. Kimwe gusa twizera Imana yonyene nivyo tuba turiko turakora. Mwarahizegiye cyane ndabakunda. Yes, hari benshi biyumviye ati kubera ko tutaririmbye, kubera ko yakiriye umuririmbye ntaririmbe. Nakana nari nibikiye by the way, nashatse tuze kurangiza turirimba nk'umuririmbyi. Rero reka turangize turirimba. Let's go. Indirimbo yawe shasha niyo shaka. Ndinyubatse kugira ngo asenye yampaye ibyizigiro bisubugingo yambere y'amaboko mu bihe bikomeye yabanye nanje nahisi yose yovaho ijuru naryo rikavaho isezerano ryiwe rizohoraho ibihe byose kuko umwami azontabara sinzomara habe namba intambwe zanje yazaguriye inzira
sinzomara mara habe namba zohora ngenda mu maso hanje hakeye. Nindirimbo yitwa gute by the way? Indirimbo yitwa sinzomara mara. Maze imisi ingana gute kuri YouTube yawe? Iramaze 3 semaines. 3 semaines. Mbere ko turangiza rero abashaka gukurikirana ku mbuga zawe ndavuga Facebook, YouTube, Instagram, TikTok n'izindi mbuga. Let's go. Aho hose YouTube, Instagram, TikTok, na kuri Facebook hose nitwa Kanyange Sandra. Ndibaza mwavyumvise izo mbuga zose ni Kanyange Sandra ucimu following kugira ngo uzurabona byinshi agushikiriza kuko ni wewe utuma abikora. By the way nimba ari indirimbo abayifuza ko uyumvitse kugira ngo ugire ivyo kuramo ugire n'ibyo usigarana. Reka ndagushimire sana. Remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview. Je wari kurumva kuri micro Ishapa Radio, kuri kamera wari kumwe na Zombie cameraman. Niwe yatumye image ibona imeze neza cyane, niwe yatumye sound uyumva imeze fresh sana. Ndabakunda sana, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Ishapa Radio wagwa.